yiyegereye ko muradukurikirana muri rino kete rya mbere Pawulo yandikiye ab'Itesalonike. Twebwe turiko turaganira uyu munsi dukoranira muri Green Cell yo mu Kamenge. Jewe ndiko ntanguye gufata ijambo, nitwa Yves Niyonkuru, ngira aba turi kumwe nabo nyene ngo dusangire ikiyago tuzinanye. Ego murakoze, amazina ni Alain Nduwimana. Patrice Niyonkuru. Hasi irakoze. Nk'uko rero tugize iminsi tuganirizwa kuri kino cete, uyu munsi turaganira ku gice ca kabiri, donc ikete rya mbere ry'ab'Itesalonike, igice ca kabiri umurongo w'umunani gushika kuri 12. Niko twabagirira igishika, nico catumye duhimbagwa no kubaha si ubutumwa bwiza gusa, ariko n'ubugingo bwacu nabwo, kuko mwabaye abo dukunda rwose. Bene data, muribuka uburuhe bwacu n'ubucumukure twababwira ubutumwa bwiza bw'Imana dukora umurango nijoro, kugira ngo ntihagire uwo muri mwebwe turemera. Mwebwe hamwe n'Imana muri byabona by'ingene twamerera muri mwebwe abizera, turi abera, tugororoka, tutagira umugayo, nk'uko muzi ingene twari tumeze ku muntu wese muri mwebwe, nk'uko se amerera umwana wiwe, tubahanura, tubaremesha, dushinga intahe, kugira ngo mugende nk'uko bibereye abo Imana ihamagarira kuja mu bwami bwayo no mu bwiza bwayo. Urakoze cyane. Kenshi iyo umuntu asomye igisomwa atangura kwiyumvira ikintu kivugwamwo canke ivyiyumviro nyamukuru. Nashaka ndabaze ni bihe vyiyumviro nyamukuru mubona muri kino gisomwa, bigaragara muri kino gisomwa. Aka gace gatoyi dusomye, nari nabuze ahere ku murongo w'umunani, mbwa yaciye ahera ku murongo w'indwi. Kuva kuri uno murongo w'umunani gushaka ku murongo wa 12 n'ibihe vyiyumviro bigaragaramwo. Icyumviro giseruka ku murongo w'umunani ni urwo rukundo. Urukundo hamwe n'ingeso nziza hamwe n'ubutane. Ego, sinzi ko abandi hari ico babona. Atubwiye ko harimo urukundo, ubutame n'ingeso nziza. Sinzi ko hari ikindi coba kirimo. Natwe nyine nivyo tubonamo, ivyo bintu bitatu nyamukuru bigaragara mu kino bisomwa. Okay, urumva ko batubwiye ko ibintu vya mbere canke nyamukuru bigaragara ni ibintu bitatu mutudondaguriye. Nashaka mutwereke ukuntu ibi vyiyumviro bigaragara gute muri kino gisomwa uri kurasomwa. Ni hehe tubona urukundo, ni hehe tubona ingeso, ni hehe tubona wavuze ubutame, gucumukura, tubibona gute mu gisomwa? Kuko mwiragira ko twabagirira igishika, birerekana ko by'ukuri abafise ku mutima ndetse ko yarabashuhiye, kukuntu bahimbagwa no kubaha, atari kubaha gusa ngira ko mbere mu buryo bufatika, ibintu biri mu buryo bufatika, ariko gusa no kubabwira ubutumwa bwiza, bumva bafise inyota yo kubasangiza ubutumwa bwiza. Nabyo birerekana urukundo yarabafitiye, uburyo yabahoza ku mutima, yabimvirako. Hanyuma ikindi kigaragaza urukundo afitiye ishengero ry'Itesalonike ni uko yiteguriye no gutanga ubugingo bwiwe kubw'iri shengero. Ni ikintu gikomeye cyane, aho yiteguriye kuba yogigura kubw'urukundo rumurimwo asanzwe afitiye iri shengero. Hariyo iyindi nyifato afise kubw'iri shengero, aho aribera umupapa
ahandi akaribera umumama. Ni ibintu bikomeye cyane biza kutwereka uburyo urwo rukundo rugaragara asanzwe afite iri shengero. Ego ni ukuntu urukundo rugaragara. Muratubwiye ko yarabahaye novuga ikintu gisumba ibindi, ubutumwa bwiza. Nta muntu woshobora gukunda ntumwereke ahantu hari ubugingo. Turazi ko ubutumwa bwiza nibwo buvyara umuntu, bukamuvyara ubwa kabiri kugira ngo akire igihano c'Imana, akire urupfu. Rero umuntu umukunda umwereka ahantu hari ubuzima. Rero iki vy'ukuri kiragaragaza ko Pawulo yakunda rino shengero, muga kandi bavuze ko yari prêt canke yari iyumva yitegure no gutanga ubuzima bwiwe. Mugabo Patrice ari ikindi ahejeje kuvuga ngo yaribereye umumama, ngo iri shengero yabaye umuvyeyi w'umumama, yongera aba n'umuvyeyi w'umupapa. Uriko urasoma ahantu Rasi yari yadusomeye igice umurongo w'indwi, havuga ngo nk'uko umuvyeyi abungabunga abana. Ntibigaragara neza mu Kirundi, ariko usomye mu Gifaransa baravuga ngo comme une mère, ukuntu yerekana tendresse nk'umumama, comme une mère. Ku murongo wa 11 n'abacavuga ngo twarabahanura tukababwira ingene vyogenda comme un père, nk'umupapa. Rero ni bakaje bashatse kuvuga ko yaribereye umumama yongera yibere umupapa. Murumva ko by'ukuri icyo kintu kiragaragaza urukundo. Atwariko turavuga ko urukundo mugabo mwani mwavuze n'ibindi nk'ubutame, gucumukura n'ingeso. Sinzi ko hari aho byo bigaragara muri kino gisomwa cyacu twasoma. Muri igisomwa cyacu ahantu byerekana yuko sinzikora vuga gutama yakoresha ubutame. Hari ahantu batubwira yuko ngo twababwira ubutumwa bwiza bw'Imana dukora umurango nijoro, baritanga dukuri. Kumbure umunsi hagati mu munsi barafata bakabwira ubutumwa bwiza, ariko umugoroba nawe agafata umwanya bakaja gukora. Kuko tugiye kuraba neza ngira nta n'umwanya wo kuruhuka bashobora kuba bari bafise. Byabasaba ingufu nyinshi cyane rwose kugira ngo birinde kuremera abakristo, abizera babonye yuko umwiga ba Pawulo bakora ubwabo. Ego biragaragara ko Pawulo yababwiye ubutumwa bwiza, akirigora abigisha mugabo ibyo kararakora kugira ngo haboneke ko umuntu agayitse. Biragaragara ko ubutame berekana uburundi n'umucumukura acumukura ishengero kandi k'urukundo kugira ngo ashishikara afashije kugira ngo ashishikare urana arakora amavuga aca ashishikara bigisha. Ego sinzi ko Patrice arico yongerako. Nibaza ko ikindi ibi byose ubutama ariko arabwira kugira ngo ntibize kugaragara ko yoba ariko arabagora. Biraza kutuzana kandi aho dushobora kwibaza ko ari ikintu ariko arababwira ko mu gihe hoza uwundi abigisha akaza kubaremera nkaho atoba ariko arababwira ubutumwa bwiza bica bibereka akarorero keza ko bomurabirako nabo bagategereza kubaho mu bwo buzima ariko arabamwo, ko kumva ijambo ry'Imana ndetse bakongera bagakoresha amaboko yabo. Ku vy'ukuri turabona ko Pawulo ariko arakora mu buryo bwiza, kandi hambavu y'ivyo muvuze ariko arakora. Tubona tababwira ngo n'ingeso zanje aha novuga ku murongo w'icumi avuga ngo twamerera mwebwe abizera turabera tugororoka tutariko umugayo. Ku vy'ukuri arabereka ko hambavu y'ivyo byose yariko arakora ingeso ziwe nta gacafu nta karohe, zari ingeso zitumbereye. Ngira tubaza kukigarukako mu mwanya uri imbere. Wihweje uko kuntu Pawulo yandika no majambo, ko turazi ni kete yabandikiye inyuma yuko avuyeyo
yaravuyeyo hanyuma mu nyuma atuma Timoteyo amutumye kuraba ingene ishengero rimeze aca muzanira amakuru meza aramubwira ko ishengero ryabandanije kandi vy'ukuri ririko riragaragaza ivyamwa mu buryo butandukanye mu buryo bw'akarorero. Pawulo akaca anezerwa rero aca bandikira rino kete. Uriko uraraba ukuntu yandika rino kete nivyo yandika ibintu yakoze ariko arabana na iryo shengero. Mugo urabona uravye ibi bintu yandika birerekana igikorwa yakoze ko yaragishizemo inkomezi nyinshi, kandi no mu kuvyandika uko kuntu yandika rino kete urabona ko abishizeko umutima cane, umenga arafise umutima uhagaze. Uriko uraraba sinzi uko kuntu abishana inguvu nyinshi z'akaburarugero, sinzi ko ariko novyita. Yoba yarafise ubwoba ko ishengero ritabandanya canke umutima wiwe twotahura gute ukuntu menga igikorwa n'igihe Timoteyo yamuhaye amakuru ko ishengero ryabandanije umenga yoguma ashiramo inguvu nyinshi gose no mwiketa ariko arabandikira, twobitahura gute umutima wiwe n'ubwoba canke bimeze gute? Jewe ndashobora kubitahura mu mpamvu zibiri. Impamvu ya mbere nuko Pawulo akunda icubahiro ashaka vy'ukuri ko iri shengero rigenda nk'uko Kristo agomba. Ivyo nivyo mbonamwo nuko ibyo akora byose abisunikirwa n'urukundo akunda Imana, ashaka yuko abantu bose bashika kumenya kukuri, bizera Kristo, bamenya Kristo yapfuye agahambuka akazuka ku munsi ugira gatatu. Hama ikindi umwe mu mutwaro yamugirira ishengero nuko yashaka yuko ishengero ryose yari yifuza ko ishengero ry'i Tesalonike bashika ahantu bashika aho ishusho ya Kristo iremerwa muri bo. Ikiro cari ikintu gikomeye catuma kumbure iratoje akaryama canke atoje ahantu akiraramira yuko biriko biragenda neza kuri ababizera b'i Tesalonike. Hariho ikindi nokongera ko harimwo umutima w'ubuvyeyi, ni kuvuga ko usanga tuzi nk'umurezi iyo umuvyeyi ahejeje kwibaruka abana birasaba ko bakurikirana. Araraje ushinga rero no kubona iri shengero naryo ririko rirakora mu buryo budasanzwe nk'impemu, utegerezwa rero kurikurikirana wa mutima w'ubuvyeyi aho arigaburira ivyanditswe vyera akongera akagenda abatera intege yongera abaremeshe abahanura. Murakoze cane. Rasi yavuze ikintu c'urukundo canibuka ijambo riri mu Baroma igice ca 5 umurongo wa 5 nyene havuga ngo uko kwizigira ntigutetereza kuko urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu na mpemu yera wahawe. Bivuga ko yarakira urukundo Imana imuhereza, hanyuma nawe yumva yo rutanga rikarasunikirwa n'uru rukundo, kandi nare yabivuze ku bw'icubahiro c'Imana. Hariho irindi jambo riri mu cete ca 2 Pawulo nyene yandikiye ariko rino ndavuga ngo urukundo rw'Imana ruratugobera. Babona ko n'umuntu ariko arakora kubera goberewe n'urukundo, atakindi kintu atazindi nyungu ariko arabironderamo, ariko urukundo rw'Imana ruramugobera. Kandi igicubahiro ca Kristo nkuko acabandanya bivuga mu gitabo c'Abaroma avuga kuko nzi ko umwe yapfiriye bose barapfuye, nuko rero kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho ntibabeho binezereza ariko banezerezwa bapfiriye akabazukira. Urabona ko ibintu byose biriko biramusunika by'ukuri ari icyubahiro c'Imana. Urabona ko Pawulo by'ukuri ni umuntu adasanzwe mu bikorwa ariko arakora, kandi hari ikintu tutokwirengagiza. Iri shengero niwe yaribwiye ubutumwa bwiza, hanyuma arakeneye kumenya ingene riko riragenda. Aravuga ati nubwo Imana yababyaye ikababyaza ubutumwa bwiza kandi nizera ko bariko barabandanya, ariko ndakeneye ko babandanya barushiriza. Ngira sinzi ko nocita suivi. Muramubona abantu iyo urashaka kubwira ubutumwa bwiza umuntu uraje kumubwira ugacumenga uramutaye agaca agenda kibako ntumenye ivyo yagiyemo, kandi wakoresheje ingufu nyinshi mu kumubwira. Muga Pawulo turabona ko
barashizemwo inguvu zo gukurikirana ingene abantu yabwiye ubutumwa bwiza bariko barabandanya, kandi turabona ko abishamo inguvu nyinshi nk'uko yazishize mu kubabwira ubutumwa bwiza. Ni ikintu gikomeye dushobora kumwigirako iyo tubwiye ubutumwa bwiza abantu, mbe turabakurikira, turongera tukabarondera, tukababwira ko n'ubundi ubutumwa bwiza bwabavyaye aribwo bubazigama mu rugendo, canke tubabwira izindi nkuru, canke twumva hari ikindi kintu twobaremeshesha. Ku vy'ukuri Pawulo aratwereka akarorero. Sinzi muri ko murasoma hasi, yasinzi ngirano kubera yasomye anyarutsa, hariho amajambo atanguza je nariko ndayaraba, ahejeje kuvuga ku murongo w'umunani ukuntu abafitiye iki gishika ko yabahaye ubutumwa bwiza kandi yari yiteguye no kubaha ubugingo bwiwe. Hari ukuntu avuga ngo ku murongo w'icenda ngo bavukanye muribuka, vous vous souvenez mu gifaransa. Hari mu murongo w'icumi avuga ngo mwebwe muri vyabona hamwe n'Imana, vous en êtes témoin. Ku murongo w'icumi na rimwe acavuga ngo nkuko muzi, vous savez. Au fait atangwa ngo vous vous souvenez, agaca avuga iciyumviro. Hanyuma vous en êtes témoin, agaca avuga icyo ashaka kubabwira, ico kintu bari témoin. Agaca avuga ngo vous savez, murazi, agaca avuga ico kintu bazi. Agaca kurikiza ibi novuga icifuzo ciwe ashaka kuvuga. Ni gute muri ko muratahura no majambo, kubera iki atangura umenga ikarabemeza, yashaka ko batahura iki muri utu tujambo duto dutatanguza mugabo two kubereka kumenga iki kintu ariko arababwira barafise ico bakiziko. Amen. Kimwe mu cyo dushobora gutahura uko iri shengero ryarabanye nawe, ni kuvuga ivyo ariko arababwira nukuri kuko barabibanyemo nawe. Harimo ivyo yagiye arakora mu buryo bugaragara, aho yagiye yerekana ingeso nziza mwabwa butame no gucumukura. Ishengero ryarabibonye nukuri ivyo ariko aravuga, ariko abahamagarira kandi kubandanya bashishikara mwabwa buzima nyene. Ariko araza akongera akabereka ko iba ariko arabasaba ko babandanya gushishikara ari ibintu bishoboka kuko barabibayemwo bari kumwe nawe. Nico kintu kirimwo kigaragara cyane kiza kutwereka ashobora gutanguza amajambo murazi, mwege muri vyabona. Nibaza ko ashobora kuba icabona utabonye, utabaye hafi yaho inkuru yabereye canke ikintu kanaka cabereye. Nukuri ariko arababwira kandi ariko abandanya abahamagarira gushishikara muko kuri nyene mwavya bikorwa no mwabwa butame. Ego butame no gucumukura twabanye hamwe namwe kandi namwe muri n'ivyabona ibintu muvyibuka gusa muri vyabona ko twababereye abavyeyi dutama ducumukura turuha ubwa bamwe. Cari gitangaza iki naco gikomeye no kuvyukuri ivyo karabereka vyukuri kimi kuri kujambo ry'Imana. Urabona ko abadukoreye ku biganiro biheruka muri gice cya kabiri nyene umurongo wa mbere gushika ku w'indwi baravuze icizerwa c'imibabaro. Ni icizerwa abakirisi badakunda kwakira, umenga sico nico jamwe. Pawulo rero ariko arababwira ngo muribuka, yababaye mbere hejuru arabivuga ko twavuye i Filipi duteterejwe kandi mwarabibonye. Ivyo bari babizi, bari bazi n'ingene yavuye i Tesalonika mu buryo bugoye, hanyuma bari bazi ukuntu yabayeho akora umurango n'ijoro. Ivyo bari babizi. Rero ariko arababwira ngo muribuka, baca babibona ubuzima yarabayeho. Yarababwiye ati ubuzima nabayeho mwarabonye ko ari ubuzima bushoboka, ubwo ndiko ndabahamagarira ni ubuzima bushoboka. Hari n'igihe umuntu akubwira ibintu utigeze umubona umenga sivyo, mugabo ariko ababwiye ati mwarabibonye nabikoze ubuzima budashoboka ariko burashoboka kandi abizera mutegerezwa kubugaragaza nk'uko nyene. Ariko twari twavuze c'ingeso. Pawulo imbere mu gukora bijya bintu byose yavuze ati twaraberetse n'ingeso zera ziroranye zitagira umugayo.
umuntu ashaka kwiyumvira none iki kintu c'ingeso nziza canke ziroranye kubera iki agishiramo coba gifise akarusho canke intererano mu gakiza k'abanyetesalonika ko ari igihe mura numva abantu bariko barangahumira bariko baravuga ngo je ngo narakijijwe ngo sincumura ngo ndicaremwe gishasha ngo ntavyo gucumura canke yacumura akavuga ngo si jewe ngo kubera ngo jewe ngo wa vrai ngo ntacumura kubera iki Pawulo yitwararitse n'ingeso nziza ku Bitesalonika Zoe icyo bivuga ko gato nuko iyo umuntu akijijwe ategereza guhamya ivyabo agatanga inyishu y'agakiza mu kubaho ubuzima bwe bwa misi yose kandi kuvyerekana gusa bigamije kwerekana icubahiro c'Imana muri izo ngeso ziriwe muri iyo nyifato bigaha icubahiro Imana. benshi ikindi ushobora kongerako nuko ngaha Pawulo nubwo ariko aravuga ivyo ivyerekana yuko umuntu kumbure azokizwa canke ashobora gukizwa n'ibikorwa vyiwe sivyo Pawulo ariko arigisha ariko yariko arerekana yuko iyo umuntu amaze kwizera Kristo akaba agacika umwana w'Imana nuko muri we iryo hinduka rica ritangura Imana igenda iramuhindura mu bushobozi bwe igenda iramuhindura akagenderaho umuntu mushasha hama gutyo akisanga ariko arakora bya bikorwa vyiza atarinze kubishiramo kumbura inguvu nyinshi cutuma kubishimika ko nkawe nk'umuntu yabaretse canke yabaha ubutumwa bwiza cari ikintu gikomeye cane gose. Yego murakoze cane. Uriko uraraba Pawulo ivyo akora n'ubuzima abaho agenda abibangabanganisha wanashaka n'abo bantu ariko arabibwira n'abantu bakijijwe ntiberekana ingeso nziza kugira ngo bakizwe ahubwo ingeso nziza zirotantifya ubuzima uvuga kufise canke amajambo wizera ntazibabwira kugira ngo abe arizo zibahereza agakiza ariko zirerekana vy'ukuri ko uwo muntu yakijijwe. Rero ntushobora gukizwa hanyuma ngo ingeso zawe zibe zimeze uko zishaka, zitegerezwa guhesha icubahiro Imana. Nobli amadisipline dukora sayaza kuduhereza novuga ingeso nziza kandi yarabaye umwizigirwa mu gukora mu kwitangira igikorwa. Tuca tugaruka rero hano novuga twirabisha ku buzima bwacu. Pawulo turabona ububwizigwa yerekana bavuga mu buryo butatu butandukanye kandi byose akabikora agamije icubahiro c'Imana. Ni gute ubuzima bwacu, ibikorwa byacu, ubutame bwacu ari nama ndamubona afise n'isakoshi ariko ariruka hajya biga kuri initermatique yiruka n'agasakoshi rasiya nuko nyene ariko ariruka mu bintu vy'urubanza ucagira mariage. Ibi bintu byose ukora ubutamugira canke nimba wobwira n'abantu ubutumwa bwiza ubuzima bwawe ni gute uri kurabaho canke tubukompare n'ubu bwa Pawulo wewe ubona uri kubaho ugerageje gukompara ubuzima bwa Pawulo n'ubuzima bwiwe mu bintu ukora vyose. Agent kundaraba ubuzima bwa Pawulo n'umutima yerekana kuri aba Bitesalonika kabwira ko afitiye igishika by'ukuri sangatsindwa cane n'aya majambo nka sanga cagishika ntaco ndiko ndagirira babizera b'abantu bamwe bakijijwe bamwe Imana yazeza yashira imbere kwa gukora cane kwa gukora umurango nijoro. Hari ukuntu usanga birashobora ugasanga umunsi wose niriwe ndiruka nk'uko wabivuze ariko hagera ku mugoroba nkumva yuko igikorwa ca mbere ari kuryama na telefone nkanzinerigura ntagire umusura kandi kundondera. Nanje numvise by'ukuri biciye muri aya majambo ari ugusaba Imana ati Mana ushoboze niwe wenyine ushobora kunshoboza kuko kwitanga wese kumva ko nutanga ndetse n'ubuzima bwanje kubw'abandi. Yego
murakoze sinzi ko hari uwundi yodusangiza imbere yuko tuca turangiza. Jewe naje nako nagerageza kuraba ubuzima bwa Pawulo yene ashishikara atama byose birabira mu marori y'icuro c'Imana. Nako nagerageza kuraba na jewe nisanzwe mbayeho nk'umunyeshuri ni gake by'ukuri niyumvira by'ukuri ko ishuri cyangwa utuntu usanzwe nkora kuba bigamije ishuri cy'Imana. Kenshi usanga umutima uhengamiye ku cyo ndondera cyangwa icyo ushaka cyangwa mu iterambere ry'iwanje. Mugabo urabona Pawulo by'ukuri aratama umurango n'ijoro kugira by'ukuri asere ubutumwa bwiza abantu birafasha ishengero kugira rikure cyane by'ukuri. None kwirukana kwanje mu tuntu twanje nkora by'ukuri biba bigamije ishuri cy'Imana. Kenshi usanga by'ukuri ari kurondera jewe cyangwa kurondera ngene nkwiye kubaho icuro c'Imana by'ukuri usanga kiza mu ngaki. Ku by'ukuri naje ubuzima bwa Paul ndiko ndaburaba bwarantangaje cyane bwaransize ahantu nje no kwiyumvira. Ijya murongo twasomye 8 avuga ngo twarababwiye ubutumwa bwiza. Nico gikorwa Yesu yakora, yagenda arabwira ubutumwa bwiza abohora abantu Satani yatwaje amanyanga. Hanyuma aravuga ati nzotanga n'ubugingo Kristo. Hanyuma kandi yarabutanze kugira ngo dukire. Na Paul tubona avuga ati niteguriye najewe gutanga ubugingo kugira ngo mukire, kugira ngo muronke ubutumwa bwiza. Turabona ko ari karigana Kristo. Kandi ahamagarira ab'Itesalonika kumwigana ko arazi nibamwigana baza bariko yigana Kristo. Muga jewe iyo ndavye ibikorwa vyanje kuntu niruka kenshi niruka ku bintu biminyoma. Mbonye ikintu kitagira inyungu hari igihe nshiramwe akariro gake. Sinzi ko murabona iyo warushe ibikorwa by'Imana bitangura kugabanya. Ivyo mugabo ubuzima bwacu wanashaka bwari bukwiye gukorera Imana muri vyose. Ko Pawulo tubona uko yiruka, uko yatama, uko yakora ku murango no mw'ijoro byose byari bigamije guhicubahira Imana. Rero naje numvise mu mutima by'ukuri Imana yonyongera inkomezi kugira ngo ubuzima bwanje ivyo nkora biheshe icubahira Imana. Kandi niryo sengesho ryacu ko Imana yo tugenderera by'ukuri nkemu yera agakangura imitima yacu. Burya rukundo yasutse mu mitima yacu ngo twabibonye mu Baroma igice cya 5:5 nkemu yera yongere adukangure kugira ngo dushobore kumva ko ubuzima bwacu bufise agaciro igihe buri ko burahesha icubahiro Imana. Nibaza ko ari ngaha tworangiriza. Imana dushoboze kubikora. Murakoze namwe mwe bariko muradukurikirana. Imana ibahezagire.